nta kintu kibera ubusa kandi nta kintu kidafite impamvu je kuba navuye muri active sinzi ko nzovayo nemere kumenga ubwo mbusubire kuri ndababaye sinavuye ngo nuko nabishaka kuvayo ariko hari imvo zatumye mvayo gusa apareye sinzi ko nzova umwaka utaranahera ivyo navyo nigera mparura je ubuzima bwanje butangaza abantu benshi we bende umuntu sinkunda kuvuga private life iwanje kuko hata nikikwambia sio mpaka nisaidie naweza kukwambia labda ende kugende kumvuga cyangwa ende kunangata dunia na siri abaswahili ni batu bavuga ngo kutayaona sivyo dunia na siri kutayaona uretse akazi nakindi kintu je ndiko ndamuronderera hanze nushaka kubesha makungu ndiko ndamurunga afite ideni hanze yana deni langu je ndiko ndamurondera ndi kumuvuza kandi je navyo kurumvira sinzi kurabikura none miri kugeza n'ubugezi ndiyumvisha vraiment muri Isaac TV uhavuye kubera iki STV every story matters. Ndejo tromen mumeze neza mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ushaka gukora iki bon ndiko ndagira je ndiko ndaramutse abakunzi ba STV nakikora iki kubwira ukora iki kugira dukora ikiganiro we nande none ndubona ko ndi kumwe nawe wemeye jana nje kurondera ndi ibiganiro bakunzi ba STV mumeze neza mbiriza shira hasi kurondera handi none miri ariko ibyo si byiza manje uramutse kwanza abakunzi ba STV hama ibindi turabibandanya mu nyuma sibyo we nukuryohewe niho mva baramukije Bo si ukuvuga ngo ndaryohewe canke si ukuvuga ngo ndiko mu kirundi bavuga gutamba umuntu ku muvyimba si ukuvuga ngo ndiko ndagutwenga me twarinze tugira twatsa kamera manjira musi abakunzi ba STV hama ibindi turabibandanya mu nyuma sibyo nzi ibyo byo kuramukanya abana I'm very sorry miri andi sihari sibyo andi sihari bashambiye kwangoro mu telefone ataruko naho byihoje uzimyo kamera yawe niyo mikro yawe ugende kubika je naje kurondera handi none andi nawe atari hari ivya mbere ko twarinze tubikorera kuri kamera ukavuga kuja kugaruka ni ngombwa abakunzi ba STV babone ukuntu ibintu biriko birabandanya miri andi sihari nakundi rero uzimya kamera ariko miri kumengo none umubabaro mwinshi kare wanarije me gusa nubwo kare ntashatse kukubaza byinshi kubera bari kurarira je kugeza none mwanya nino saha ikintu kiriko kiratuma umurondera andi jo sinzi kurabona umuntu aba gufitiye ideni uramurondera gose umurondera andi kubwishi ego twabonye ko ari imvuza akazi ariko miri hariho impamvu nini uri kurarondera andi cyane nk'uko uretse akazi nakindi kintu je ndiko ndamuronderera hanze nushaka kubesha makungu ndiko ndamurunga afite ideni hanze yana deni langu je ndiko ndamurondera ndi kumuvuza kandi je navyo kurumvira sinzi kurabikura none miri kugeza n'ubugezi ndiyumvisha vraiment muri Isaac TV uhavuye kubera iki ni iki gitumye uvayo so muri Isaac TV nakora ndumwe byaratuma ibintu bitagenda neza cyane nk'uko umuntu abishaka nakora ndumwe gukora ndumwe navuga ko ni ibintu bitanyorohereza cyane gukora ndumwe ari igihe usanga umuntu afatiriwe ukagwara bigasaba ko bigoye gusiba mu gihe amagara bagukica kandi uraje kumugara utamajana ugasanga urabuze umuntu agukorera mu ngata dejema muri Isaac TV twari tubanye neza cyane na Isaac Classic kandi nizere ko mvuyeho nivye narashoboye kumwandikira message Isaac ndamubwira kandi narashoboye gusezera n'abakolege banje kuko hano ko ajya dufatanye ni radio narashoboye gusezera mvuga ati je sinshobora kuguma nkora muri Isaac TV sinavuye ngo nuko nabishaka kuvayo ariko hari imvo zatumye mvayo kandi nashobora kuvugira kuri TV online urumva izo mpamvu gitumye uvaho nushake kuvuga yuko ari ukugwara cyangwa kugira ufite impamvu utovugira kuri TV ufite gusa icyo mvuze cyo Isaac twarabanye neza nta bindi navuze nta bindi wavuze nubwo hoba hari ikindi kintu kinyegejeho so sinizera ko nubwo hoba hari ikintu twapfuye ko nakivugira kuri TV online ariko nta kintu kimwe twapfuye twatubanye neza ariko nashimye kwinjira muri STV
none muri Isaac TV uhamaze ikiringo kingana gute? nahamaze 2 mois et demi. 2 mois et demi, ya kuko ndazi ko hari nshasha yumvira miji eskavuye gute yivye bandazi hari bace bibaza ngo ufise umubano mubi n'abantu nta kintu na kimwe Isaac twapfuye nkeka n'ubu Ivyo murondera avuga ishuri nta kintu na kimwe twapfuye. Ariko miri ikintu nkikubaza nicerekeranye n'ico c'ishuri ni ukuvuga ko uravuze ngo ndi umunyeshuri ngo hari igihe bingora ni ukuvuga ko muri Isaac TV batemera umuntu akora ari umunyeshuri cyane nivyemewe kuko akazi nuko bafatanya nyanse tunemere kumenga ubwo mbusubire kuri ndababaye man. Rero noga ko njewe ndi umuntu nakuze nkunda kutavutisha donc nakuze nkunda kurondera ariko muri yo kurondera benshi baba sinzi kurima ko ndazi kurima ariko muri gisagara ca Bujumbura moja kurima atakugenda kurima ariko jewe ikindi nkuko mfise tala ya journalisme ya youtuber basi nubwo batari talent banje basi kajya kainonsu gatonya sino bamfishe ndabikunda basi n'ivyankuzo cisubira kugenda kwikorera ubuyaya sibyo ndakwifurije ariko oya ajya mahera arimo ntashobora kunyigisha university nashaka kunyigisha university kuko nemiri nta bavyeyi ufise kuri kuvuga nk'uko umengo byose novyifashe dunia na siri abaswahili ni batu bavuga ngo kutayaona sivyo dunia na siri kutayaona kandi je namambwira abantu benshi je ubuzima bwanje butangaza abantu benshi we bende umuntu sinkunda kuvuga private life yanje kuko hata nikikwambia sio mpaka unisaidie naweza kukwambia labda ugende kumvuga cyangwa ngende kunangaza rero icyo kibazo cyawe abavyendi nabo ariko nakumaze kubwira jewe ishuri ngomba niga ninje nzo kwimenya sasa nikiba kazi nzoje ndakwiba mbo noja kwiba kuko ho babiyambitse n'indi shusho ego rero nega no kwiba ni talent niyo talent nampise niko navuga ariko imana ni imana tunaishi tubaye kubw'Imana niko navuga. Hari abantu benshi babonye umuntu aja kuri social media nalia wanaanza kumtukana bakamujija we wiki n'ibiki bafanzi ba STV isi ni sakaye na utonyagirwa ibishike mugenzi wawe bishaka kugushikira nawe ya n'ubundi niko bimeze kwisi duca mu bintu kandi kugira bitwigishe kwisi duca mu buzima butandukanye kugira ejo tuzobe dubsandi hano dushitse mego samiri nako bariye andi si hari kandi kuba wemeye ko tuganira nabyo Max. OK, vous aussi merci beaucoup hama mbwira baya fans ba STV bo bakurikira na Isaac TV ndetse mvuye muri Isaac TV ngo banyirukanye ndabisubiyemo sinvuye ngo twashwanye neza cyane no bayumvira ibindi bintu birebire de source principale niyo ishuri nivyanka Imana bavuga ngo Mungu akileta mtoto analeta nsani yake urumva nivyanka ariko nababwiye kubyerekeye kuva muri Isaac TV n'ukuri kw'Imana ntiyagira umuntu aza kujija basi miri genda kubwire genda basi umubwire Isaac bimwumvishe basi gume muri Isaac TV kuva muri Isaac TV Sara nawanze kukubwira ati ubuzima bwose tubaye emotion mpaka tubushe ku social media navuze n'ukuri umuntu azondondera ko makuru Isaac TV nabaze kubabwira nta kimwe gihari gusa muri Isaac TV nakubwiye sinsubirayo nshaka gusubira siwezi vraiment naminda kwambiriye handi gusa jikino nanje mfitiye kubwoba nico cyo kubwira nta kintu kibera ubusa kandi nta kintu kidafise impamvu je kuba navuye muri Isaac TV sinanzi ko nzovayo gusa apareye sinanzi ko nzova mu kutarana ivyo navyo nigera maru ariko ikintu kigitangura ubone umengo ni cyiza kandi nkuko wavuze ntangorane mi vraiment jewe andi n'umuvyeyi nama nabivuze kuba yaramfashije nanje akamakazi ndabishima sibyo je ndaza kumukubwirira kuva mu gitondo narashika ngaha kuri bio siyo namusanze n'ubu si hari menda za niyashika ndaza kumubwira ko aje kumurondera sibyo hama
wumvirize yuko yoguhereza audience ariko nawe uguma ugerageza kumurondera kumbura urazi barya bakora ibintu byinshi hari igihe yoba yafatiriwe n'ibindi bintu uguma ugerageza kumurondera wumve ko yoguhereza na audience basi mukaza mukabonana sibyo. So merci beaucoup. Murakoze cyane. Sawa fans STV mwakoze kudukurikirana mukaba mwari kumwe na Sarah naho butaha. STV, every story matters.